kumva yuko award izogira success mu gihe platform zayo bazikurikirana bari munsi y'indi aba artiste bagiye kuhiganirwako. Platform zigira iki? Ndavuga nk'ubunyi nk'akaronka Buja Music Award. Urabona ko nakunda nko kuri YouTube, kuri Facebook page yabo bafite 11 vya followers, 11 vya ma likes. Biyorohera gutegura event yo guhiganishwa abaririmbyi canke n'abandi banyempano bagenda batandukanye bayisumbya platform, kandi ubwo nawe nyine ari platform batigeza guhiganirwako. Cyo gitaye wewe nagitahuye gusa bo yo inutiri hasi gusumba artiste basi bo hejuru yayo. Okay, angene bimeze dabo ni award gize ni edition kabiri igize ni edition kabiri. Ariko bari ivyo baziza ka 10 na 20 bari ya ikindi naco eregana nabo nyene naho nyene baronkera kugira platform zabo ziduge nibonga platform kwera experience dabo boyura ngavuta munagutanze gujya agutanga no guhaga rero wewe nushaka nta kuntu wowe mu artiste maziza ka 10 20 mu mwuga nawe kaza ubukabuje ijya kabiri ukajushaka yuko cimungana bikuri sigaho nyene gusa naza star kumugoroba mwijoro nizi zo muri Tanzania mawadi muri Tanzania zitangwa n'igihugu zose ugeje ku platform za ntibashika n'abantu ibihumbi ijana mugabo artiste afite miliyoni 8-10 kuri Instagram za hehe inye East Africa Entertainment Awards USA igifisa ntangana gute mugabo nduraye mugabo Diamond zose yirwamwe mugabo usanga atari abantu ibihumbi ijana ifise so ku award biroshe biragoye ngene platform yabiduka kubera yuko bobo gabira ku postinga ujya mwanya nyene bariko bagira ibyo by'amahiga by'amaward bigize ujya wundi mwaka wose abicara barindiriye ko bazoza gupostinga ibindi ubundi ngo bakwengera kurondera creativity cya kurondera ibindi bintu bashiramwo biyongera zo postinga ubwo ngo amapaje baduga ubundi bwo gwese kubera yuko ndavuga bagize so ya nuko muri Buja Music Award mavyimise giye ugaruka vuba cyane rero mu gitege cavuga ati we are coming Buja Music Award ubu kabisa ngo ntavyo kwicara ngo kugira iki wezo wanda kadukora ubu nta bujinga ahubwo ati twebwe ibyo guza turaheba kubana dukora ngo tugiye kugira kuryama wapi kabisa ako kandi bibi ivyo ko iza ikaba igakubita indi myaka 2 imyaka 3 imyaka 4 itaraba ikucinga igagaruka nayo nyine biri mu bintu bituma icari cyabaye ubwa mbere ahubwo turabe coming back yayo ingene izobimeze ko nizomeze paraporo yabaye ya mbere icari cyabaye ubwa mbere nuko basiguye impamvu ubwa mbere abo bikaza cy'uburyo kubera ko ba partenaire babaciye umwe aje kugurira radio atubatiye amana wanshiriye wenda yahevye ndabihevye ubundi nawe acavuga ati nanje ntacu nakuyeyo nawe sundi ni Kings Nation hariya mu kumutama yitwa King Herbert no mu rapper asa mu gigo cha by the way bizi sana ubwo Fabi Love King Herbert agaga ndiba yakimuna kidomo muze kwiraba indi bikije cyane by the way anyway nuko kuri Buja Music Award yasigaye imisi 2 gusa kugira ngo aje kugira iki tugira muri press conference bagiye release batubwire ingene byose bimeze ariko igikuno uko amatariki amaze kumenyekana ni mu kwezi kindwi z'ukwezi kwa gatandatu igihe cy'isasa tuzukwezi igihe cy'isasa indwi z'ukwezi kwa gatandatu okay yari press conference igihe cy'isasa 3 z'igitondo ariko bezo mu kwindwi iyo ni conference de presse gushaka hagaragara tubwira amakategori hari ho onye buherutse banashaka muri Buja Music Award ubwa mbere yari kategori 6 ubu katubwiye ko azafite kategori gusa 10 bivanye nuko bije yaba ari no kandi bakavuga yuko ko batuma kwa award mu Bushinwa atezo ngaha mu Burundi rero izo award zishika ngo 7 jours ava yose n'amakuru ava muri Buja Music Award sadufisa muri kano kanya. Yes, merci beaucoup. Ariko kandi urumva ko ari BMA ibintu bigenda bimera bien sana. Tuce tugaruka gatoya tubabandandirize nayo twabateguriye. Yes, geti sara 8 minutes 9 ni nyuma yo kumviza makuru avuga muri BMA ndavuga Buja Music Award twongeye twagarutse ni The Star System nkuko vyama ariko kandi adusavye makuru ya Natasha nta birenze uretse yuko la Boss Concert twayibutsa kayita kisatu z'ukwezi kwa 8 2024 neza muri Source du Nil Hotel Source du Nil aha kubwira ati abarimvyi bose 100% b'u Burundi bazabibire hariya witwa Ngendabanga Natasha mwavya nka mwareka je Ngendamwanga la noma mugara amazina usanga goye ara amazina usanga nyene mengo
umengo arajaya n'ikintu umva agenda banka Agenda mpera abana. banyankana Hmm? mpera banyankana amuhiye mpera banyanga niryo ni izina rya sokuru wanje uri umwuzukuru wa mpera banyanga pole sana urabona kuri Natasha wigaje kurabutsa bwiwe yakuriyemo rwo yavukiyemo gushika nahageze yaduga bamwanga ya ubu nayo yateye imbere Bamwanga. nzoguma nshigaye ya munya mwanka na mpaka ako kanyuma niko kabi asante sana yateye ku rubuga rwe rwa Facebook yanditse igitext kinini cyane aho yari kasa n'usubiza simbizi iki gitext turakimara kweli turakinyarutsa bon yanditse avuga ngo kubera ko iyo umuntu avuze amateka ya Natasha abivugana ubwoba kubera gutinya abantu kanaka canka biwabo baza gukomanta amakomantere ari negatif avuga ngo ubivuze kubera inzara ubivuze kubera gukubita amakofe no erega naje sije niremye canke sije nizanye imigisha nayibonye uko nyene umutima wanje wo gufasha umutima wanje wo gutanga umutima wanje wo kubona ibintu abandi batabona sije niremanye ni Imana yandemye uko kurya izina ryanje rivuga ngenda banka wanka wemera utegereza kuvuga gusa mu bintu vyiza byose uzonsangamwo izina rya Natasha kubera navukanye umutima mwiza nabo mu muryango baratangara yes ngo rero mwikure ubwoba ariko ikintu ciza mu kivuge ari ikintu kibi mu kivuge ntuzovuge Natasha nabi kugira unezereze abantu baba bazi ukuri rero simbizi wa Semavumba wavuze amajambo menshi kandi no bwa mbere mvuga neza rero witege commentaire mbi kuko wamvuze neza abantu barindira ko umvuga nabi canke ko umvuga neza abandi baririmbyi cyangwa uvuga nabi ko uvuga nabi abandi baririmbyi ariko umvuze nabi witega amakomantere meza ariko ukuri kuri hajya nyene Natasha ni the queen kandi ndakwemereye kuri mariage yawe kubera uvuga umuziki w'u Burundi nabi canke neza nganda kugiye surprise utazibagira mu buzima bwawe ndakwereke Natasha wariwe uhora uvyumva canke bikaguca mu maso ubu bigira bikubeko imbere yawe hahaha sibintu abafana nabo mwabonye afishe yuko mwabonye afishe nuko se bon ibintu bigatabigaruka ko cyane abatazi vya Simbizi na Natasha ibaza ko mwamwe muravyibuka ubugeni bwa mukuru wa Simbizi butegurirwa muri club hotel club director ubugeni bwa mukuru wiwe ni sister wiwe ni sister wiwe yakoreye mariage muri sister wiwe yakoreye mariage hari yanyi kugezaho Simbizi bamwanke ko yinjira baramwanke ko yinjira bari bansa sinzi ko bansa ahubwo sinzi ko ari injira ahubwo mengo ntiyinjiye no kwinjira ashobora kuba no kwinjira atinjiye ndagusuzime gatoya Simbizi na Natasha ibintu vyabo si vy'ubu nyene byatanguye kera bitangura gute agitanga neza kuvumbura kera imba batabizi umuvumburo wawutanguje mu gihugu cy'ubundi ni Simbizi wasema vuba gusa Landria witiriye yive ko Landria cyawukomeza awugira umwanya muremure aragumva arawiyambika mu makofi nimwe nabwira Rinoji na mugenzi we hari Anye KJ umvukuri rino jambo rizwa bambaye batavyo munzi rihotera ikibazo bidasanzwe cyane hagati y'abantu bakaba babiri timu ya KJ bagumutse bavuga bati twebwe ntitwemere ko dutwara slogan yacu umvukuri kuko umvukuri mugeje kuraba ku ma platform yose ya Rinoji niri kuri profile yiwe akara mu ndimo zo kumashamwe umvukuri nyeneyo nawe ariwe KJ nawe avuga ati nawe nanje ashira iwiwe ku ma platform yiwe yose bituma rero haba ugutana amajambo umwatsi nawe yandikije muri leta undi naje nayandikishije bivuga iki ko atabizi muri kano kanya abagabo babiri ntiziko zirahuza imitwe ntikiragongana nabi kumva zuko yamutwaye ndavuga ino umvukuri slogan bose bari muri crew imwe ya KJ mugani nino cyo yateye imbere bico bituma ayambara cyo bivago niyo gwiye nivyo byabaye kuri Landry na Simbizi Simbizi atakuvumbura avumbura mu nyuma Landry washiza kuyikora
aca yambara iramwemera iramwitika iramwitaba Iramufitiye. twabibonye no muri Bimani Boy voilà tuza rero kuri igihe cyagiye kivumbura rero umugabo wacu simbizi yakoze amakosa aza kuvuga nabi umumama wacu ariwe Natasha kiya gihe amajambo avuze singe ko asubiramwo ariko kwa yumvise barayumvise ko yaramuvuze rero mu kumuvuga rero umumama wacu nawe ishapo nagiri riri hafi acambwira ati kuva ino saha umunyakinama nuno munota izasimbi cyakujyuma mu matwi wanje cyakuribona imbere yanje otsohura hose swati batatubangurukanije je nawe hazobangurukanwa umugabo swati uzogwana tutagwanye nawe sirikizo tubanguranye bagiye ni black mu nyuma ivyo baye mu hafi mademi basi vyapfuba kuva 2016 2017 nye mu mea 17 nigiye yose ababuja biya vya Dunda Abuja FM hagiye ari byari bihari karimwo rero umunsi umwe rero sasa rero finale umu brother haba conférence de presse ya Natasha kuri club ya Tanganyika afata amakamera n'aba Keve nabande baje inyuma twatwe turi mu muduga mumvise conférence de presse ya Natasha sibiki cyaje cyo kihe ndazari biki nombatse Natasha yari ya la Boss Paris la Boss Paris siyo la Boss Paris niba mukinama Boss Paris hari muri club abo iyo kumusohora ndibaza mwe mwavuze ngiya nico gihe sikuri manager sister wewe oya no kuri mariage yamusohoye I don't know iyo ntanigeze numva iyo nibone n'amase wanje niyo kuri conference twa turinja muri conference muri sare abandi nawe nawarinja n'amakamera yakuntu gacizare yacerewe yije inyuma yacu aho banamubona Natasha ari hajya ico yakoze nazavuga ati jewe mure kabiri gatatu wagi rero muniga abaza kuvuga ati je simva ayega ni black amuga ati ona mumure wagi jamaka amubire ko yanza kwihagararako ega yafashwe senti yavuga ati je ni Natasha ako kantu gufata senti uramaze kuntu umuntu afashe senti bakamutwara atambuka kuguru kumwe kundi kuri hejuru abenshi n'ibirato birakoroka kandi ibirato zireza ko biba byafunzwe neza uraceza wewe agenda akoze inori kuri agenda ariko zasa agenda ari kwega eba umu brother ibara baterura bagenzi bafata ibikoresho ngega habavye kuvya bayisire byabira baja mu vyamba na conference yasase gutegurwa nk'isaha dufate nka saa 10 yagiye kuba hafi après amasaha 2 ko tujya mu discussion guhabe byageze gutu sindamushaka sinkeneye umunigari yacha kubitwa hanze uko kuva ico gihe Idris na Natasha ndavuga simbizi wase bavuna Natasha ikiba sansiniki nuvuga nta kintu Natasha yakora ngo Idris wagishimye kwa kugiponda nta n'ikintu Idris yakora ngo Natasha yaranabivuze yavuze ati muririmbyikazi w'umurundi yitwa Natasha we mwita ngo n'umukongomani ngo se n'umurundi amajama yitishi yavuga sinagaruka ko cyane kese yashaka no kwerekana ko atanamuzi unamubajije avuga ntawe nzi kuvuga namuvuga muzi gusa ntavuga sinavuga ko David umva ofete nyene ntivuga ibintu byiza arafise amato makunda gukoresha hariya yakoresheje nawe ngaha neza gusa ico mu cyo nuko yamuvuga nabi cyane yakuviyo tariki n'uwo munsi no musogonda gushira take tuko twavugana umuntu twasimbizo wasema avuma ageze kwizija Natasha aramuvuga nabi ku buryo n'ikintu Natasha tigeza akora akivuga kubera ikintu Natasha tigeza bamwe abivuga umva ageza gukreya mbute yacu uyu munsi ariko rero ubu rero se rero Natasha nagarutse akamubwira ati je wantukiye si vuba urebo rantu twarafashe nabi kandi tukajeje iyo tukabarivye benshi mu muziki wiyasaze nabonye ahubwo niko wimereye nutuka twenyene mugabo rero cyakanda kwereka nanje burya bijyo ruponda nafashije abandi bantu nanje ngo ndagukure kuri wowe bibone kuri wewe ariko arinywera injabuka yiwe yiguriye kandi mu mafaranga yiwe nko mavuga mu vyunguka vyiwe yicaranye kuri club ariko atanga amakuru ku rubuga rero hano kuri YouTube niho rero ni naho vyanavuye Natasha amusubiza ya text yose meje gusoma niho yavuze ati jewe nagandabwire uko Natasha uyu mwana w'abakobwa ararenze Idris aka video kari ngaha hama rero Natasha acafata kaka video akagira repost
acandika text yose uravuga ati adonke nuko mvuga vyiza canke bibi ico nzi cose uzoronka comment nziza wamvuze nabi uronke comment imbi wamvuze neza tiro mwe wacu simbizi tenda gukunda n'umutima wanje wose ati kugira ngo abantu babimenye bazobona kuri mariage yawe ibazesha na mama wa mwamikazi ibazesha je nanje niyo nzoba ndi nanje ngagira nti iyo content na invitation izomvana mu nzu na invitation ndayifise invitation iyo content izomvana mu nzu inzane nze kuyikupa aho mwosanga surprise ira hari ya makofe na oya ico gihe kwa zo rubanza rwa simbizi abavansa bazomuterura nawe nimba yiteguye kuzogena guterana amakofe muri mariage naye bazomuterura oya amakofe Natasha nimba muyibuka si kofe ryuko oya birazwe ni kofe y'inoti abajene bitatuwe bamwitatuweko n'abamumanitse ko gatahura ivyarimo abajene bamwitatuweko baramuzi hariho umujene yigeze kuyatera aranye ko ntuze kuri aeroport papa se yateye umugere w'impene ari gihe ushaka kwitatura ko iryo kofe nturironke niyo ngorane oya shari hari benshi ngahanzi vyanse yopfuma yakujya natanga arabitegura nabi nibafata abantu bagenda bagiye nyengeca vyanka gusa ka tubarindire bose ka tubirinde ko bikose ni vuba cyane sibuka gusa mariage vraiment yateye ishuti impene mariage meni mariage yahuze yandi siyo kwa Fizo mariage meni siyo umuntu wari we gusa mugaro Fizo yabereye hamwe habere ya ntuze Fizo bereye kwa ntuze muri kwa oya la pilote so habere ni ediso ni hari hagerese hari ahantu muri sare ayi futuri shuti ako ndakubwire uyu Natasha arafise ukuntu iyi branding aje bikanezera cyane sana bikanezera kuri baby killer kuri baby boy ko biba bikiye kumera kuri baby boy niho yavuze ati je mumugire Natasha kunshaka nkubita amakofi ndajavuga ati uwo mwihebye ashaka igikofi y'amahera usumva ko ari amahera kwa kubose amaze kumenya ko bakubiswa amakofi bakubitwa amahera inoti